murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri musohoka ngo ufate n'akayaga. Oya reka sinopfa navuye ngaho. Ndaruhutse n'ukuri. Nguma ntinya kubera nzi ko bose bankubitira urutoki. Ha shagaki. Jewe rero burya narabatahura. Erega iyo umukozi yumvise arenganijwe arafise uburenganzira bwo kubaza. Nibaje hariya. None ntibari kubisaba neza batagiye muri zijya yegereyegere. Ariko wibuke ko babigusavye kenshi ko muganira ukabankira. Hajya umuntu akwimya agashahara ntibiba vyoroshe ndakurahiye. Yego. Nibiki? Iyi nimero kuhindutse polisi kandi. None ubu naho bashaka iki? Vyavuye bigenda gute? Awi. Ndarushe. Supe. Sawa. Ndagusavye chance usukira amazi numva ntashobora no kuvyuka. Yo, mpore. Reka ndagusukira. Gufira. Biraboneka no kuri kurusha. None gaki wasanze ari biki? Ngemba nzenywa. Awe. Oh, merci Supe. Urakoze gushima. Hewe. Eh. Nasanze babanyamitahe banyitwariye. Urazi kubazwa kuva mu gitondo gushika ya mango. Ndarushe. Hewe, ereka jewe naye nagize ubwoba. Uzi ko naciye kukuraba hajya kuri auberge nkasanga nturazi. Reka. Wibaza ngo byari byoroshe. Ngemba nzi niyongera utuzi. Reka no tunyonye no humure. Uruhuke. Mu gipolisi. Ubona uhinjira. Ibyo kuhasohoka nabyubutse. Ahubwo Imana ishimwe ko bakuretse ugataha. None vyagenze gutegaki. Yewe. Burya na jewe narinzi neza ko mpereza mu gasho. Yego. Mbonye ingene bariko barambaza bungikanya. Narinzi ngo karabaye. None vyagenze gute ngo bakurekure? Wisiguye baragutahura nyene. Kwitwengera. Bo bitahura gute? Ahasha kwiyahura biraguma. Ubundi simba ngihera. Yo, oya reka kuvuga kwiyahura n'ukuri. Ukiri kwisi ibintu birashobora guhinduka. None gashasupe. Ko bambwiye ko ntegezo kuri amahera yose nihaye kuri izindi. Ubundi bwo wumva nkiriho. Yo, sha ntivyoroshe. Ariko burya gifise intango, gifise kugera n'iherezo. Shasupe. Naho ndemeshe. Jewe iryo herezo ntaryo mbona. Erega n'amafaranga menshi cyane wangu. None gaki bakubwiye ko utegezo kuyasubiza yose. None ho urafise na makeyi. No yakura he. Mukama wanje. Icamba baje. Nuko bambwiye ko na ya modoka yanje ngo bazoyitwara. Ntumbwiye. Shasupe. Yo. Umutima wanje uramenetse. Mpore gaki. Jewe gakimanye ngena n'amaguru. Mpore. Ariko rero n'abanyamitahe no kubatahura. Urasubira. Urumva ko batoheba udufaranga twabo. None baca bantwara utwo mpunze twose. Gushika no ku kaduga kanje gasupe. Nta n'ikigongo bagira nyabivagundi nyene. Gaki. Ngende n'amaguru. Gaki ndakubwira. Burya amategeko nta kigongo agira. Ico bashobora gukuramwa ayo mafaranga cose baragitora. Ubivuga ngo urabizi. Habo tombe kwa bufise. Ubu ntegerezo kurondera n'uwongurira ivyuma biri muri ya studio ya Cukura TV. Kugira ndabe ko noronka na makeyi. Emwe no kuri wobugize neza. Ushoboye gusubiza amafaranga y'abandi. Uzocubaha amahoro. Emwe. Naho naje no kwigurisha. Ndazi ko atayo nzokwiza. Mana, ntacu uzobura tanga y'uronse. Babonye ko ufise umutima wo gusubiza, bazokurindira. None jeho nzocamba ho humura. Erega niki cumba sinzoshobora kukiriha. Mana yaje. We kutavyumva. Gaki, banza wicara utuze. Ntuza atatangiye gusigara. Ndazo zoronka inyishu. Kuko jewe urumva ndashobora kugufasha kurondera umukiriya w'ivyo vyuma. Aho sha. Yego shasha. Yego barabirondera biki? Je ko nashobora kuva no ngaha byo hava binangora ku murongo. Tekana rero n'ukuri ico ndakikwemereye nzogikora. Bijya vyuma birakomeye. Nta mukiriya vyobura. Merci. Eka n'ukuri uzobukoze cyane. Ico nzogikora n'ukuri. Uramvyaye. Ndaza kukurungikira ama prix nabiguze ucuraba ingene uzobigurisha. Yego. Antwa uramfashije cyane gose. Sawa, hama nawe wigumye igikuru nuko batagufunze. Ibisigaye bizotora inyishu.
John wabonye ko harenze ko 30 minutes yose atanumwe arashika ibintu ni normal basarishije vraiment gucegwa 30 minutes yose c'est pas normal c'est pas du tout normal hoho buca bacererwa bose hakabura numwe ashika ku gihe bon reka turindire gato turara ngira mu kanya barashika nawe no oya ahubwo je nibaza ko babigize babibona iyi boycott nta nikindi oya ntaco oh mon dieu none ngubica tugira gutega yewe yari reka kwihebura n'ingoga reka turindire none ko ibyo kubahiriza amasaha ku banyarusangi ugira bisanzwe ari byo wabo api sha ndabizi ko batayubahiriza mugabo kubona atanumwe arashika kuri izine cyo kinteye amakenga emwe ngabajya noneho baraje ngabajya barashitse asubiza umutima mu nda bonjour baramutse emwe mutubabarire cyane twacerewe ku isango mwari mwaduhaye yego none mwese murabana ko mbona muziye rimwe uko nyene oya ahubwo twacerejwe nuko twabanje kurindirana kugira tuzire rimwe twese aho ntaco sikazi bamushize kandi mwese reka ahubwo duce dutangura inama tudatevye yego mwakoze kutwihanganira n'ukuri twihanganiye ikidukoranije ngaha mwese murakizi kuraba ingene twotorera imiti ibibazo biri ngaha kuri izine yego ashitwa nico cyane igihe mumaze mudakorana kinini cyane ivyo navyo byaragize ingaruka mbi nyinshi kuri izine harageze rero ko tworaba ingene ibintu vyosubira mu buryo nkuko madamu la gérante abivuze ivyo ronekaye ni byinshi cyane ngaho kuri izine rero atagikozwe no gutembagara yego asha n'ibintu vyigaragaza atagikozwe asha ibintu biratuyangana kabisa ariko murazi ko ivyo bintu atari twebwe biriko biravako ego ingorane zahabaye twese turazizi turazi ko hari amezi mutaronse agashahara kanyu mudutunganire asha murabe turabire kabisa turatahura cyane agashavu kanyu n'ukuri ariko muri uno mwanya imishahara yanyu twoyironka yose aho rero biracagoranye kabisa nivyo baho ego biragoye ariko turi ngaha kugira tubitorere inyishu turi kumwe na comité de gestion twashize hamwe urutonde rw'ingene ayo mafaranga muzoyasubiza bukebuke oya ico nigikunda kabisa ico nigikunda banze murindire batubwire neza ingene vyogenda bamugira mwanke nivyo mutarumva ico nigikunda ayo ndazi ko amayeri yabo kugira baduhe twumvikana oya reka tubandanye inama ntivyokunda ko dukorana tungana uko uburyo tubabesha ingorane twababwiye ko zihari kandi izine nta mafaranga akwiye yo kubaha ifise ariko muzuye ku kivi ibintu bizogenda neza aya mafaranga yose muzoyaronka no kuri je numva vyumvikana igikuru nuko batwereka neza bakatwereka ingene tuzoyaronka aha twese cyadukoranije no gutorera inyishu ibibazo dufise twese ego nubundi ivyo twabiteguye neza nkuru n'urwandiko kandi namwebwe muza kuva ngaha mudusunyiyeko turabi ego reka turubahe musome neza dusomera ahubwo murakoze reka dusome turabe igikuru nuko ibintu vyosubira mu buryo izini gasubira gukora sivyo ego ico nico coba ari ciza ku neza ya twese reka dusome nitonde habe neza raba neza raba voilà ubu nubona ko ari sawa bashe je ndabona ibintu ari sawa kwezi biratomoye neza ingene amafaranga yacu tuzoyaronswa atagahazi nukuri asi ni neza cyane kabisa nukuri ago mumfashe tubakomera amashika murakoze cyane murakoze twizere rero ko muzoce musubira ku kazi vuba ubu sawa biki ko umva kadede yagiye muri bimwe by'abanyururu bare kugwana turamurindira
ewe jimbo umengo twomurinda twarinze tuza mwami shambwa ivyo ari byo cyose ategezwa kugaruka kubira erega mugabo hako tworinda kugaruka ejo kuri komini twofuma tumurindira ngira ntaza guteba hari indi gahunda wari ufise ariko wihuta jewe vraiment ni wano numurindi gahunda ya wapi reka tumurindire mpakaje ewe aje ni wano kabisa yabaho nazanye gitari tutakuca tuba turaririmba rero oye bigisha uko umuziki warakwinjiye no mu misokoro aje muri wiki birusha ni wano ewe twaje shaka usaba ijambo nkawe wapi je nta jambo naje gusaba ariko ndirenganye gipe cyangwa uje kwandika ngira bijambo ni pari oye acha blague none nogera kwandika ko difference bana muzo tabizi aje birusha wewe ni wano pravito gipe rakora umutima mbere bijambo reka tubaze duheze kwa mwene najya tuzo dukurikira ewe muri mu biki ngaha kubitangiye usanga ari dirimbwira nicare naje bicara kweri nawe birakuraba en fait tuje kuraba chef kadede adufashe ku mugambi dufise wo kwegeranya ibintu kugira dufashe impunzi ngo mufashe iki oho yangira numvise nawe big ugomba mufashe impunzi zibuko bajya nyine wangu we nutsi ko atari one love bakeneye ubufasha ako nufasha bajya nufuma ndabita mu mazi oya abanyabugo ni kibi cyabo ahubwo murasara ngo yareka uri gutwita basaziga kuko era twimvire gufasha bari mu ngorane kabirusha oya nawe abanyabugo mwebwe murabazi bajya n'inzoka mwoheza kubafasha bagacaho bahindukira baragapfa ntibafashije oya yabirusha we si one love man oya kweri bagukoreye iki cyo tumuvira mu bavuga abazi ngorane bari mu hariya mu ikambi ahubwo bopfirayo oya bajya n'inkozi z'ikibi jewe nabo nopfa nafashije birusha erega abanyabugo bose bakora ikibi gipe iyo wabamwo ntiwovuga uko ndabizi kandi urazi yuko ntari kumvuga ibyo numvise ariko nabayemwo ariko none birusha ubu rero ushaka kuvuga yuko atamunyabugo n'umwe ari mwiza sivyo nyene jewe ntawe nzi kandi murazi ko mutandusha kubamenya birusha uribagiye ko nanjye nahungiye kandi narose yabaje amabari one love bamfashije ntiwumva bigirekana n'ivyo bya one love byawe ntakindi uvuga birusha ibi tugomba tubakorere nivyo badukoreye igihe natwe twahungira iwabo kandi ngisiko nawe byakubayeko baratwambitse baratugaburira birusha wavyumvise erega burya ineza yituguye inde abanyabugo bose kandi si babi naho tutari bamwe ifo ko tuba sensible ku buzima bubi barimo baje esa ndababise aho muri vugana je ni turi kumwe kwaga wakira kabisa amaki iwi kira ubunyororo wawe ubunyororo kabisa imana ishigwe kugarutsi wawe intwari yatashe intwari bite cone jeni sawa nawe rero ukubyibuha warengeje cone iwi oya ntumvuge jewe oya rero asha neza na neza nta nuwo menya ko ahupfunzwe gifunze uzirikira ukuri ntiwunda abone ntibajya baguma bayinga gute none cyenda kabisa meze neza kabisa kariri wawe félicitations cyane condo je nsaza nti muri mu vrema kunyene niko munyakira condo oya wewe powa tuzokwakira nane wamaze kwebura akagwaga oya vrema je nari nzi ko nza gusanga abayengero mwese mwate bitonga ati mwashitse ngaha kugira munyakire mugira umunsi mukuru none kagwaga kumbe nuko meze kabisa oya ndakubaze ko mwapfunguwe muri benshi twoca tugira umunsi mukuru wowe wenyene oya vrema abarengero je sinari nzi ko munyakire uku oya ndakubaze ugiraniwe murengero wenyene wapfunguwe uzi ko hariho nabandi none abantu bose bafatwa cyo kimwe bivana ico umuntu yamaze kerega baje bamubizi mamuzi ko oya gwaga oya kuri imihari sibyo oya kuri imihari utekane uwo munsi mukuru tuzowugira igikuru nuko wari ku sibyo yego ndivyo nanezere nari kuwe ariko kubona nsanze ahagaragara hera ata numwe yaje kunyakira numva ncitse intege nje ndabikubwiye gwaga cewe ntubona ko naje sindi ngaha waje mugabo wewe powa
umunsi mukuru turiko turawutegura kandi tuzowugirira abapfunguwe bose. Abapfunguwe bose? Aho ushatse kuvuga iki? Kunzirikana twapfunguwe turi mice myinshi. Aho ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga mwese hamwe abaseruko n'abarengero muri hamwe. Sa? Jerwaga. Ushaka kunyicerekana n'abaseruko? Condo. Uko ni kuvuze? Erega gwaga numunezero kuri mwese abapfunguwe. Ce numva ari sawa. Wapi? Jewe ryakeza ko twicarana. Namwebwe murambabaje. Kuko nimutayo cyo namaze nisho nakoze. Ariko gagwaga. Ni imyaka wari umaze mu munyororo. Nubu nturahinduka. Hinduka kubera iki? Icanjanye mu munyororo. Ndakize kadashishimiye. Sa? Uko nyene gagwaga. Bijya wakoze. Uracavyishimiye n'igihano waronse. Neza cyane. Nubu no bisubira kuneza y'abarengero. Ikimbaje nuko mutantahura. Gwaga. Ivyo uri kuravuga. Nukuri cyangwa uri kurafyina. Iyi mvugo bwagagarukanye ubwo n'amahoro mu kurindira kumenya uko bizokurikira. Reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka, ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Mbega iyo uronse inkuru idatohoje ni iyihe nyifato ugira? Intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Ngendakumana Edouard, avuka mu ntara ya Buhumuza muri commune Gisuru muri zone Muhwazi ku gasozi ka Nyamitanga. Uno munsi mugabo akaba ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Yagize ati iyo ndose inkuru idatohojwe neza nobanza kwanza kuraba ninde atanzi inkuru. Ati mu kibano canke mu magroupe hariho ababa baserukira abandi, ne kubanza ukaraba rero ko aribo batanzi inkuru, maze tugaca tubanza kubasaba insiguro tukababaza niyo babikuye. Ati gutyo tukabona gutahura ko ari ukuri canke ibinyoma. Ati yo sanze ari uwundi muntu asanzwe noca nihutira kubaza indongozi gutyo bagatanga umuco ukwiye. Ati ndabisomye naho ku mbuga ngurukana bumenyi naho nobanza kuraba ivyo abandi babivuze ko. Ati kuko iyo atari ivyo usanga hariho abariko barabibeshuza. Iyo navyumvise ku radio naho nobanza kumenya neza iyo radio yariyo, kuko muribuka ko hari amaradiyo yugagwa kubera yamatanga makuru adatohojwe neza, ugasanga bashizemwe ibihuha gutyo bagaca bivutu abene gihugu. Undi munywanyi yatwandikiye ni Leonce Tuyisenge ava ibutanyerera mu Kayanza. Yagize ati kubganje inkuru idatohoje ntiwoshoka uyikwiragiza mu bantu ko. Ati kuko muri ico gihe wo buri kugumura bene igihugu bigatuma nabo biyumvira gutegura imishwamirano ku bintu batazi. Ahubwo mu gihe uronse ubutumwa ubona ko ari ubwo gucanishamwe abantu, nuko ubanza kuraba iyo ubwo butumwa buturutse ko hariko umukono wujejwe umutekano w'iyo bivuye. Ati ko muri no minsi turabona ko ku mbuga ngurukana bumenyi hari abantu bakunda gucisha ko amakuru y'ubesha atari make. Ati umuntu rero yobanza gutohoza imbere yo gukwiragiza ubutumwa mu kibano mu kwirinda gucanishamwe abantu ku nkuru z'ibinyoma. Queen Niyibaruta ava ibuhumuza muri commune ya Ruyigi ku mutumba wa Murehe. Ati je ico mbona nokora ni iyo ndonse inkuru idatomoye nuko nobanza kugenda bukebuke nkamanza kuraba ico iyo nkuru yerekeye, kandi ngo uwihoreye ahonga bike. Ati kandi ngo witonza miri binoze. Ati iyo ntanzi inkuru itariyo mba nteranije abantu. Ati rero reka ndangize mpanura abantu bameze nka Queen ngo iyo baronse inkuru idatomoye ntibabanze bitonde. Undi munywanyi yatwandikiye ni Emery ava Igitega. Yagize ati mu bisanzwe yuronse inkuru utazi neza ivyayo ni vyiza kubanza kubijana bukebuke ugatohoza imvo n'imvano yayo kugira ubone ico uyivuze ko canke kuyikwiragiza. Ati kuko inkuru idatohojwe neza irasambura abantu mu kibano. Ati inkuru zose zizunguruka sizi ukuri. Ati niyo mpamvu buri muntu wese yoba amagabo kubicishwa ku mbuga hwaniro. Ephraim Ntiranyibagira avuka mu ntara ya Bujumbura muri commune Bubanza muri zone Muyebe ku mutumba wa Masare mu gacimbiri ka Marambwa. Yagize ati si vyiza gutanga inkuru utatohoje neza. Ati kuko izana ingaruka mbi mu kibano. Atahubwo ikibereye ukironka inkuru uko imeze kose imbere yuko uyitangaza banzu yitohoze neza wumve ko ari yukuri. Ati bibaye na ngombwa uhanuze ko woshobora kuyitanga. Ati kuko inkuru itatohojwe neza irasambura na wewe nyene bikakugarukako. Nkuru nziza Pacifique wo ku mutumba wa Gashishima muri commune Matongo mu ntara ya Butanyerera. Yagize ati mu gihe wumvise inkuru idatohojwe neza ni wo yikwiragiza hose. Ati kuko ushobora gusanga atariyo bikakugaruka ko. Ati kandi bimaze kukugaruka ko numwe yayikubwira arakwihakana.
Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Joseph Habimana ava mu ntara ya Bujumbura muri commune Bukinanyana muri zone ya Buganda ku mutumba wa Gasenyi akaba ari umupastori yagize ati igihe ndonse amakuru adatohojwe neza inyifato ngire ico gihe sinihutira kwitangaza ati kuko iyo hatanzwe amakuru adatohojwe neza birica kandi bigasambura igihugu ati kibano eka mbese n'imitima igakomereka atabenshi bagacanamwo bivanye nuko atamuco n'ukuri bigaragara mu nkuru iba yatanzwe na karengo ururimi rw'ibinyoma ni gisesema ati rero utanga inkuru ntakwiye kuraba ibimunezereza ati ahubwo araba ko abakira inkuru bakira ukuri kwari gukenewe ati vyongeye utanga amakuru akwiye kuraba ko atatakaje akarangamutima k'umwuga wiwe ati gusambura biroroha ariko gusubira kubaka bifata igihe ati rero iyo bamwe n'abandi bahungabanijwe biturutse ku makuru mabi watanze biraguhindukirira ugahanwa ati rero nituje turajana nyabahururi ngo ibiguruka tugurukane navyo ati kuko abarundi barayemaze bati uhemuka wihuse ukababara witonze ati niyo mpamvu ndagije saba umurundi n'umurundi kazi wese ahari hose ko yo kwirinda gukwiragiza inkuru itatohojwe neza ati kuko biba ari bihuha ati ni navyo biheza bikabiba ugwanko n'amacakubiri abose rimwe bakarabana ayingwe. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niwa mwatwasomera akabazo ku gice muheje gukurikira akabazo nakagakurikira mbega muhejeje kumviriza ikiyago ca John Alice n'abakozi ba Izine nike cigwa mukuyemwo ndasubiramwo mbega muhejeje kumviriza ikiyago ca John Alice n'abakozi ba Izine nike cigwa mukuyemwo akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza ni mutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 9 eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp nutwandikiye kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 hama duheze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube imbere kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'amajana 958 muri gwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri murakoze naho butaha cari igikino murikira ukuri murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza